Ibiciro vy'ibifungurwa bitandukanye bimaze imisi vyaragabanutse. Imboneshakure BTV Burundi ikaba yashitse mu bibanza bimwe bimwe kwirabira uko ibiciro vyifashe. Ku biharage benshi bita kinure vyarangurwa ku mafaranga agera ku 3,700 bigacuruzwa ku kiro amafaranga 3,800. Ubu bikaba birangurwa amafaranga 2,300 bikagurishwa ku kiro 2,500. Ni ukuvuga amafaranga agera ku 1,000 ariyo yamanutse. Ku muceri w'ikirundi warangurwa amafaranga 3,500 ugacuruzwa ku kiro 3,600, ariko ubu ukaba ugeze ku 3,200 ugatangwa ku kiro 3,500. Ubushaza ikiro kikaba cahora ku mafaranga 5,000, ubu kikaba kigeze ku mafaranga 4,500. Ibiharage bitoto vyo bikaba vyaraduze kuko vyahora ku 4,000 ariko ubu bikaba bigeze ku 5,000. Nayo ibitunguru vyera hamwe n'ibitukura bikaba vyaraduze nk'uko uyu abiranguza abivuga. Ibiciro urabona nk'ubu ukubera ibitunguru vyabuze, ibiciro tubigurisha 4,500 4,500 mu rurimi rw'ikirundi. Ivyera navyo ni 3,500. Mu minsi heze twarabicuruza 2,500 gutyo. Abantu ntiturangura kimwe, hariho bito bito, hariho binini binini. Ni kuvuga tumaze kuba tugurisha 4,500 tuba twaranguye 4,300 canke 4,010. Vyera yo tugurishije 3,500 tuba twaranguye 3,300 3,010. Ni kuvuga ntiturondera inyungu iri hejuru y'200. Abadandaza bavuga ko iryo gabanuka ry'ibiciro rishobora kuba ryavuye ko hari ibifungurwa biriko birera, bakavuga ko haheze indwi zibiri bimanutse.